kwasuhuza abakozi ba New Life Studio Games mutaramutsa muri mudukurikirana muri ahantu hagiye hatandukanye. Hanyuma muri ino video ngiye kubereka ubuhinga ushobora gukoresha mu kwigarurira ama mode pass yawe yose. Hari gihe ubayeho ugasanga utunze telefone, ufite Facebook, witunze iminsi miremire nturahindura, hanyuma ugasanga ufite email, ufite za PayPal, ama account nyene urabiza giye atandukanye. Ikicego ni cyo cy'ubwenge ndaguhamagara wose wari wose karankurekana kukiraba kuva ku ntango gushika ku iherezo kuko keza ko kugira akamaro kanini cyane. Ni nyene ushaka kugarukana ama mode pass yawe yose wowe waribagiye, ama mode pass ya konti yawe yose ari muri telefone yawe. Ngiye kuyakugarurira uno munsi mu kanya gatoyi cyane. Ndakwereke ingene ushaka kwibona ama mode pass y'konti zose ziko yigeze kugurura yaba za 1xbet. Ibyo ndagufasha iki? Hari gihe uba ufite telefone ugomba kwidandaza ugasanga ufite ama konti menshi wagiye wugura ukibuka. Ni gute rero ucubanza ukibuka ama mode pass yazo, ukibuka ama email yazo kugira ngo hageze ko birokira in muri no telefone ntibize kugora biguhanga. Okay, thank you for choosing me. Ndazi ko mwanya wafashe unkurikirana atabuhombe utaza kuwicuza. Ikintu cyane ndagusaba imbere yo kuja kucubanya zina ndukwanza gucana subscribe hano hejuru nyene kuri na jambo ry'ubururu, hanyuma ukandika muri commentaire cyangwa wifuza ko ndagukorera kuko ibi byose dukora n'abantu baba babidusavye byo mwihariko ndagituye umuntu yakinsavye kino cigwa ahaherereye hose, hanyuma ucumpa like ino video unafashe partage kugira ngo ushobore gushika kure. Yes guys, okay, twagiye kucubanya zina rero kinyi ushaka kwibuka ama mode pass ya konti zawe zose. Nko karonda bereke tuje ngaha jewe ndafite ama konti menshi ngaha ya email, reka ndabereke ndafite ama konti ya email, ndafite Facebook, ndafite za PayPal. Izi zose ugashusanga naribagiye ama password yazo. Okay, nigo tele no kwibuka ama mode pass yazo. Turagiye rero turatagenda muri application ya parametre nta muntu n'umwe afite telefone atayifise, ni ibintu biba byoroshe cyane. Aza kwinjira muri settings app nyene nkuko bisanzwe, hanyuma uraza kumanura ahantu handitse passwords account. Ahantu handitse password account uraza kwinjirayo nkuko, hanyuma umaze kwinjirayo ahantu handitse password account uraza kumanuka uhitemo email ugomba gukoresha. Nkoje reka mpitemo ino email yanditseko, duhitemo ino email yanditseko Sakabaganwa iyi ndayishondeko uko. Yes, ndaza mwese tuko turajana. Hanyuma maze gushonda kuri ino email nkayishondako nkuko, murabona ahantu handitse ngo Google account. Aha chanshonda ho nkuko. Yes, namaze kuhafyonda. Hanyuma maze kuhafyonda murabona ahantu handitse ngo aha hepfo umanuye gatoyi kamanura. Murabona ahantu handitse password manager. Engaka akakajambo password manager. Mfise konti zishika kuri 16. Hano handitse ngo 16 saved password and passkeys. Konti zishika 16 zose zibitseko. Ari ndashaka kwinjirayo tukaraba. All right, tumaze kwinjirayo murabona bacanzana za konti zanje zose uko nazibagiye ngizi. Ndafise ko Android, ndafise ko application ya 1xbet, ndafise Betika, ndafise client 1xbet, ndafise Edzone Tool Pro, ndafise Facebook, ndafise iyi Fakenba, nkagira iyi Google, nkagira Airbank, ini exchange nyene ya USDT, nkagira PayPal, nkagira TikTok, ihemba, nkagira Unicaf na Voice na Vox of Master. Izi ni konti zose mfite muri telefone yanje nko muri ko muravyibonera mba nagiye nibagira ama password yacu. None ni gute no kwibuka password ya zino konti? Okay, ni ibintu byoroshe cyane. Ndaza kuza nk'akarorero ndabereka imwe muri izo nk'iyi Edzone Tool ndaza kwifyonda ko nkuko. Urabona bashabansa bagushiramo password ya telefone yanje mba ndiko ndakoresha. Ncanza hano nkandika use pattern. Yeah, maze gushaka kuri use pattern ndaza kuza nkashamo shema nyene ya telefone, ijya shema ya telefone isanzwe. Murabona ahantu nshashikira ingene haba hameze. Buriya rero ngomba kubona password yayo ncanshonda hano kuri aka kajambo aka. Urabona username ni Eric, password niyo nchanza nkanshonda muri kano kavi kugira ngo nshoye kuyibona. Nshaka cangira ko mbenda na editing. Murabona ko kino cigwa ari cigwa cy'ubwenge. Nshafyonda kuri aha gusa nko nyene kwera umutekano zino application zikoresha nko mode pass ndazi mwebwe ntimuri ko murayibona. Muri ko murayibona ariko ndashaka kuyibereka hano kuri kamera. Sinzi ko bishaka kuboneka. Kuko hariya kuri screen ho ndazi singo ngo mubibona. Okay,
ndibaza muriko murabibona. Alright, reka ndabeke nka Facebook, nshaka kuraba ya Facebook nshanza ngaha. Hanyuma mode pass ya Facebook yanje, urabona Facebook yanje ngi nshaka kuraba mode pass yayo ngi nshanza nkacafyonda nkuko. Yes, ubwa mbere ibimeze uku nshaka kuyiraba kuyibereka nshangira nkuko. Urabona ko bica bibona. Okay, byose urabona ucu byandika ahantu ivyo waribagiye. Urabona nka PayPal, hano ndafise PayPal naribagiye mode pass yayo. Urabona hari n'igihe usanga waribagiye email wayuguruyeko, mugabo ngaho urabona kaca kaba karyo keza ko kwibuka email wayuguruyeko. Urabona ko baca bayikwereka, hanyuma habageze ko ucaba iyi account. Gusa PayPal ntabwo ngiye kuyibereka kuko urabizi ko abantu twabaye nabi, hari abantu bohavura baca banyabura nyene, ndibaza murabibona. Yes, ndasubiramo kuko hari abantu usanga kino cigwa batakibonye neza, batabonye naciye, kandi ni cigwa cingira akamaro, ni cigwa bisaba ko ari wese kidashobora kumucika. Ingene ushaka kwigarurira ama mode pass yawe yose uba waribagiye. Ubaza kwinjira muri telefone yawe, hamuje muri paramètres. Umaze gushana muri paramètres, urabona ahantu handitse account, passwords and account. Ngaha password and account ufyondeye nkuko. Alright, maze gushana kuri password and account, waza guhitamo email wewe uziko ukunda kubika ko ibintu. Reka je nihitiremo email imeze uko. Umaze kubigira uko, urabona ahantu handitse Google account, turafyonda nkuko. Umaze kwafyonda, murabona uca umanuka ahantu handitse password manager. Password manager. Tuza kuri password manager ukacufyonda. Ucuraba rero zino konte zose, konte wikeka ko waribagiye password yayo, akaba ari ico ugenda fyondako. Urabanza urashamo shema ya telefone yawe, hanyuma byose ukacubana bikora mu mahoro n'ubutungane. Akandi kantu rero kanyuma noca ndangiriza ko muri email wamaze gushika ngaha nyene washaka guhindura email, urashaka guhindura profile ya email yawe. Abantu benshi usanga na email yabo profile yayo idahinduye. Okay, right, ugasanga email zabo hariko ibintu vy'ibidome kuri profile. Uno munsi rero muri no video ngiye kweka navyo nyene ushaka kuco vyihindurira. Uca hano nyene password and account, ugahindura profile ya email yawe, ukacumanuka kuri ya email nyene wifuza, hanyuma uca hano kuri Google account. Ndabibutsa yuko igomba guhindura profile yino email yawe, uca hano nyene aha hejuru nkuko. Yes, chana ngaha nkuko. Hanyuma zo kwafyonda, murabona ahantu handitse change, ucuza ngaha kuri change, hanyuma ukacuca hano kuri device. Ino kuri device kugira uje muri telefone yawe, Google Photos, aho hose turashaka kuhaca. Reka turabe aho tushaka kwinjira mu kubrowsinga muri telefone. Ashaka kwinjira ha device, hama browse and take photo. Guys, connection irikiraganda mwavyiboneye, maza kuvyikorera nakanya gatoyi. Usha winjira ino ukabrowsinga ukazana ifoto. Ndibaza connection murabona yuko irikirahara. Okay, chucha media picker. Ana harigihe usanga uriko akora ibintu connection kaganda, cha tuza kurondera ifoto dushaka gushirako. Cha tuza kurondera ifoto dushaka gushirako. Hanyuma tuyibonye tukaca tuyishirako nyene, ngira muravyumva. Okay, ni ibintu bisanzwe nakanya gatoyi. Reka dufate ko ari nkiyi ngomba gushirako. Ni ibintu bisanzwe, hanyuma ukacishirako, ukaca wemeza ukagira save, hanyuma ukaba urihereje. So niki kigo cy'ubwenge nenda nabateguriye. Ndabibutsa yuko ugomba kugura konti ya 1xbet iri professional, ni gukoresha code promo sakabaganwa mu ndome nkuru, hanyuma tugahita tumanukira n'ibicere byinshi twiyoreye muri 1xbet. Thank you for choosing me. Thank you for watching this interesting video. I was showing you how you can recover all your forgotten password in 5 minutes. You have chosen to watch my video. Please don't forget to subscribe for staying always notified for any upload videos.